na 90 inyuma y'intambara yo kwiyamiriza intwaro y'igihugu ca Afrika y'Epfo cari casigaranywe uburenganzira bwo kubandanya gihetse Namibia. Wararongoye uwo mugwi wo guhabuza intahe yo kwikukira ni uyu mutama Sam Nujoma. Sam Nujoma yarayitavye Imana hari ku munsi muri uno weekend turangije aho yitaba Imana. Bikaba byari byavuzwe ko yaramaze imyaka 95 akaba atwaye igihugu ca Namibia kuva cikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2005. Exclusive hakaba ariho rero abatari bwavuke benshi muko murakurikirana no nkuru murumva ko uno mutama yari yaranditse amateka adasanzwe aho nawe nyene atangiye imihoho agatanga ngo abandi barongore. Sam Nujoma akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 929. Urumva yuko yarafise imyaka itari mike mufatiye kuyo itavye Imana afise gushirako n'imyaka yarongoye, murumva yuko atari mike. Yes. Mwiriwe canke maramutse bakunzi bacu ba Best Front TV comme d'habitude avec MC de la neige bakutuwa jasho the number one swagger station in our country. Ndabaye ikaze muge mwese mudukurikirana kuri Best Front TV, natwe tubana tubaha exclusive idasanzwe, tubaha content idasanzwe, ndetse tubajana hirya no hakuno tuvuga ibitari bike bitandukanye bijanye n'ibi canke biriye. Ubu naho tugiye kuba yagira amwe mu mateka yaranze uwaharaniye ukwikukira kw'igihugu cha Namibia. Yes guys, nkunda ndabaye ikaze muri exclusive yacu idasanzwe. Murabizi ko twama tugerageza kubaha update news idasanzwe mu kubayagisha bimwe mu bigezweho cyane bivugwa hano mu gihugu cyacu Burundi canke hakurya y'amazi. Ni inkuru mubabaro, ni inkuru idasanzwe ku gihugu cha Namibia aho yaraye ibuze intwari imwe idasanzwe uwaharaniye intahe yo kwikukira y'ico gihugu ca Namibia. Akaba yarayashengeye ashikanye imyaka 95 nkuko tubihabwa ndetse namwe mu mateleviziyo ndetse namwe bimwe mu bisanzwe ari binyamakuru byo mu ico gihugu ca Namibia. Musanze muzi ko Best Front TV ari ishami ryavuye kuri FTV Desa 57 tukabanda tubaha content zidasoje hano, tugerageza kubaha ama exclusive bakamenya mbega iriko biravugwa hakurya y'amazi n'ibyahe, mbega ibiriko biravugwa hani wacu mu gice cy'u Burundi n'ibya. Musanze muzi ko tubandanye tubaha ama exclusive adasanzwe, ama content adasanzwe kugira ngo mwame muri update no kuronka amwe mu makuru adasanzwe, ndetse amwe mu makuru navuga ngo atuma mwama muhimbagwa. Ni ino nkuru iri kiravugwa cyane yuno mutama yitavye Imana afise imyaka 95 y'amavuka. Igihugu ca Namibia kiragandaye inyuma y'urupfu rw'uwagize uruhara mu kwikukira kwaco cabahuje intahe yo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 inyuma y'intambara yo kwiyamiriza intwaro y'igihugu ca Afrika y'Epfo cari casigaranywe uburenganzira bwo kubandanya gihetse Namibia. Wararongoye uwo mugwi wo guhabuza intahe yo kwikukira ni uyu mutama Sam Nujoma. Sam Nujoma yarayitavye Imana hari ku munsi muri uno weekend turangije aho yitaba Imana. Bikaba byari byavuzwe ko yaramaze imyaka 95 akaba atwaye igihugu ca Namibia kuva cikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2005. Exclusive hakaba ariho rero abatari bwavuke benshi muko murakurikirana no nkuru murumva ko uno mutama yari yaranditse amateka adasanzwe aho nawe nyene atangiye imihoho agatanga ngo abandi barongore. Sam Nujoma akaba yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 929. Urumva yuko yarafise imyaka itari mike mufatiye kuyo itavye Imana afise gushirako n'imyaka yarongoye, murumva yuko atari mike. Yes. Sam Nujoma nabivuze yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 929 avukira mu muryango ubayabaye kandi ubabaye w'abana 10
aho we yari imfura yarakuze ari umwungere w'impene. Guys, murumva ko atayimana idakura. Kuba wari usanzwe uri umwungere w'impene utazi ko oferamizir uzotwara igihugu, murumva ko abara amateka adasanzwe. Ku myaka 17 yavuye mu gace yavukiyemwo aja kuba mu burengero bw'iki gihugu kwa Inasenge, aho niho yatanguriye kubonera amacakubiri abirabure bakorerwa n'abazungu. Yavuye aba umukubuzi w'ibarabara gindarayi hafi y'umugwa mukuru w'Indoeki, arahava yinjira adatevye mu mugwe w'abafise ivyiyumviro byo kwikukira. Aha niho yatanguriye no kuza ariga ku mugoroba kugira ngo ashobore kugira ubumenyi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 Sam Nujoma yatanguje umuhari wa SWAPO wo kurwanira intara yo kwikukira. Yarategerejwe guhunga igihugu asiga umugore we n'abana bane, maze abanza ahungira muri Botswana, hanyuma muri Ghana no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagarutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1936 aho yaciye abandanya urugamba mu muhari wa SWAPO mu ntambara yamaze hafi imyaka 24 ihitana abababa ibihumbi 200. Oh my god, aho bari bahanganywe n'igihugu ca Afrika y'Epfo cari gisa n'igihetse Namibia kihekeye Ubudagi. Kuri uyu wa gatandatu rero akaba ariho amagara yo atarifashe neza. Sam Nujoma akaba yaciye yitaba Imana, yasandabira aho yita Windhoek, aho yari amaze imyaka 24 atanze ubutegetsi. Yes guys, natwe nka Best Friend TV tukaba tuhojeje umuryango wa Sam Nujoma ndetse duhoje n'igihugu ca Namibia, tubagira ati ihangane cyane ko murabizi ko Imana ari yitanga kandi ariyo isubiza. Mumve ko bimwe mu ibi mu content tubahani kugira ngo dushobore kuronka bimwe mu bitwigisha ndetse na bimwe mu bitugirira akamaro, kugira ngo dushobore kumenya mbega no ma exclusive yacu bimeze gute, mbega no ma exclusive yacu tuyitwaramo gute, kugira ngo dushobore kubona ko natwe haraho two kwigeza. Wowe ukiriko urarira bivaye nuko amikoro ubuzima butifashe neza ndetse ibintu bitameze neza, Imana yo mwijuru ntacidakora kugira ngo ibintu byose byamabiri update ku mwanya ndetse ibintu byose byamye bigenda neza. Cyo gusaba gusana kwizera Imana, kama wizeye Imana niyo mushobora byose. Imana nana idashikana natwe tukazobana tubaronderera amakuru ayavugwa hirya no hino ku isi kugira ngo tubahe exclusive idasanzwe. Tubaraye tubashimira yo mwese mudukurikirana kuri Best Friend TV. Mwari kumwe na MC Idiranejo wakutu wa Jasho, akaba ari nawe the number 1 swagger station in our country from Mozambique City. Turabakunda cyane. God bless. Ciao ciao.